za Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe n'Amatayo mweranda. Muri irya minsi Yesu yaciye abigishwa biwe uyu mugani ati: ubwami bw'ijuru busa na nyene urugo yazindutse umutwenzi kurondera abamukorera mu murima w'imizabibu. Bemeranya rero idenariyo rimwe ku munsi, aca abarungika mu mizabibu yiwe. Ngo ahengere nko kw'isaha ya gatatu, akubitira kw'irembo abona abandi bicaye ku nama ataco bakora. Araheza ababwira ati: namwe nimugende mu mizabibu yanje, ndabahemba impembo ibakwiye. Nabo baca barajayo. Ngo ahengere nko kw'isaha ya gatandatu no kw'isaha y'icenda, asubira gukubitira kw'irembo agira nka kumwe kwa kare. Ngo ahengere nko kw'isaha y'icumi na rimwe, asubira kw'irembo ahasanga abandi bibereye aho. Araheza ababwira ati: ni kuki miriwe muhagaze ahataco mukora? Bamwishura bati: nuko twabuze urutujana kumukorera. Nawe ababwira ati: nimugende na mwebwe mu mizabibu yanje. Bugorovye nyene imizabibu abwira umubwiriza wiwe ati: gotora abakozi ubagerere, utangurire kubaherutse uhereze kubaje ubwa mbere. Abo kw'isaha y'icumi na rimwe baje, umwe bamuhereza idenariyo. Bamwe b'ubwa mbere nabo bagira ngo baza kubarusha, ariko nabo nyene umwe aronka idenariyo rimwe. Baryakira batonganya senaka bati: abo baje ubwa nyuma ubagereranije natwe twishwe n'izuba n'intuguta, nabo bakoze isaha imwe. Nawe rero abwira umwe muri we ati: mbega mugenzi, nakurenganije nte? Ntitwari twemeranije idenariyo rimwe? Fata rero ivyawe ugende. Nije nashatse kugerera uwaje ubwa nyuma nk'uko nakugerereye nawe. None hari ikimbuza kugenza ivyanje nk'uko ndabishaka? Uheze undabira ibi kuko ngize neza. Uko niko abanyuma bazoba abambere nabo bakaba abanyuma. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane aya majambo y'Imana ahakuruna cane twumvise ingene ahurira ku kutuyagira ubuntu busesekaye bw'Imana, imbabazi zayo. Imana iratangaje, kandi be naho twama dukenera kuguma duhinduka mu bwenge bwacu, mu kungene twiyumvira Imana, mu kungene twicapurira Imana mu bwenge bwacu. Wamusanga umenga Imana tuguma dushaka kuyitiza ishusho y'umuntu, tukayiyumvira kurya umuntu ameze, kurya umuntu usanga arengerwa n'ibimushikira, arengerwa n'ibibi. Ugasanga mbere kandi nkuko tuvyumvise nko ngaha muri iki gisomwa c'inkuru nziza, Imana ikadutangaza. Ugasanga yo ikorera kuri wa munzane dusanzwe tumenyereye. Ubutungane bwayo si umunzane nk'urya tumenyereye, ariko ubutungane bwayo n'urukundo rwuzuye ubuntu, ruheza rukugururira ivyiza vyayo, ubwami bwayo, impera yayo, uwo wese ashimye kuyugurukira akayiha urukundo rwiwe igihe cose yitabiye aho aziye. Twavyumvise mu gisomwa ca mbere ingene umuhanuzi Izaya abitwibutsa akagira ati: nako n'Imana ibivuga iciye ku muhanuzi Izaya
Mukama akagira ati ibyumvire byanje si byo rwanyu, amayira yanje siyo yanyu. Nk'uko ijuru rirengeye isi, niko amayira yanje arengeye ayanyu, ibyumviro byanje bigasumba ibyanyu. Bikumvikana yuko rero twama dukenera guhinduka rwose mu byumviro tugira ku Mana, twese kandi ku mwanya kuko Imana hari ahantu yama idusiga. Aho nabo mbona bihenda gasanga bariko barambazagiza ibibazo, rimwe umuntu akanyandikira message nkabura ico ndamwishura, hagaca umunsi, hagaca iminsi ibiri, gasanga yishofye yishikuye umushatsi, patira asigaye akrana, sinigena asigaye ameze, nuko najewe ntaba mfise inyishu. Nimwe mwibaza yuko umenga mbona uko umuntu aba ari patiri canke aba ari uwo twibaza ko asenga rwose ko yama afise inyishu kuri byose. Hari ahantu ivy'Imana bidusiga, abwira umuntu nti nerega burya suko nama afise inyishu. Hari igihe mba nkeneye nanje kubanza kuyakira mu Mukama, sinshobora kukwishura ku bintu mbarije by'umutima wawe, nk'uko umenga urambajije umenga hariho ahantu hariho akabweta k'inyishu cange nakakwega acanguha. Kandi muze mwitondera n'iryo nyifata ikunze kudushikira, ufise ikibazo ukaza ngaha ugahangika Yezu ukamubwira kandi shaka ko umenyisha umwijambo ngire ntore, kazubona guhanya ibintu bidasa na gato n'ivyo waje gusaba ntibirabashikira. Kishofu kamurya mutima ukamubwira wese ingene umeze, kandi bariko barakubona kandi ikibuza ko agukunda. Ivyiyumviro vyiwe wamusanga umenga ahantu bisiga ivy'iwacu. Joko muna cane bigira cingira nti naha nyene wanyishuye, ndarindiriye ingene gusabiza gusokoroka mu bwenge bwanje kugira ngo ubwenge bwanje buhure n'ubwenge bw'iwawe, kandi impera n'imperuka iyo ari ibintu nkeneye ko menya canke nkurikirana, haraza umwanya ukazibona biriko biruguruka imbere yanje, biriko biruguruka imbere yawe. Kumenya yuko igihe cyose tugiye hafi y'Umukama canke tumurondera ko inyishu y'iki canke kiriya, ko n'igihe ataguhaye inyishu aba kwishuye. Si ukuvuga yuko ataba ari hari igihe aguha inyishu y'agacere, mugabo nihari arazi igena ariko aragenza ibintu hafi yawe, kuko kumwe Pawulo abivuga ngo vyose bibera vyiza kubizigira Umukama. Niwaguma umwizigiye biruhira guhindukirira ku neza yawe. Uko bigenda birahindagurika kose, impera n'imperuka biruhira guhindukirira ineza yawe. Ni hamwe Tereza w'Umwana Yezu yegereje gucikana agira ati vyose ni inema y'Imana, tuteka hasi. Nuze wigera uhugunga canke utumutwe wibaza uti biza kugenda gute, wewe itwararika ahubwo kugira uti ibi bintu nza kwigumya gute mu Mana. Ibisigaye ugerageje kwigumya mu Mukama, ukagerageza gukurikira amabwirizwa yo nkuko twavyumvise mu gisabisho cyo mu ntango, ibindi aravyimenya ugatangara, arabiterateranya akabikurikirana, ukabona mu nyuma murabona abanza bagira bati pati naho utanyishuye Imana iheje kunyishura, yanyeretse byagenze gutya na gutya, ntimubona none hanaje yonza kukwishura nkiti imbere nari kukudurumbanya gusumvya akononera mbere ibintu gutyo, bikanaguha nawe kumva uti erega Imana iri hafi yanje, atari uko patiri yarinze kumbwira, kuko nanje tuvugana tuyaga nkaje imbere yayo ikanyakira, itarinze kugira iti umwanya wose iti baduce kwa patiri arakubwira. Umukama akagira ati rero nitumurondere. Anyi muri iki gisomwa nashaka ko kumbure dutegera neza, hari igihe usanga iyo turiko turahindura mu majambo bishobora kuduhuvya mu bwenge. Ngo rondera Umukama igihe agishaka kuboneka. Hariho akantu k'agakosa kagiyemo kandi kaza karaca no mu ndirimbo.
nimurondera umukama bigishoboka, nimumwambaza kiri hafi. Ukamenga hari igihe bitazoshoboka yuko umukama yoba hafi y'abantu. Kamemana igize iti ndondera ashaka bishoboka, ahandi ho nzogenda kure yawe. Nta na rimwe umukama ashobora kugenda kure, agendeye ko hose ahuzuye. Yosaga mukama nawe nyene nafise asaga neza kuko hose arahuzuye. Ntaho yigera sico nagomba kuvuga mugabo ugiye nko mu kungene usonye mu gitabo gitabo ca Bibiliya dusangiye n'abaprotestanti citwa Tob, traduction œcuménique de la Bible. Bagira bati cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Ugara ma traduction ndagira ati ngo cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Oya ni cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Umukama igihe cyose tumurondera. Naho mbere uvuye mu bicumuro uvuye hari kuzimu kwa shetani. Imana kugira ahitugira iti imuze baranyumvira nkamwe. Nta nzigwigira igihe cyose uyihamagara iraza. Nubwo wewe utoyumva yo irakumva, nubwo utoyibona n'amaso ya yirakubona. Nta na rimwe ico kintu tugihindukemo tugume tugihindukamo kwiyumvira uti ko nacumuye ibintu bibi, Imana yagiye kure yanje. Niwe wagiye kure, ni wewe utayumva ko iri hafi yawe, mugabo yoyo irakumva muri yo, iri hafi yawe. Nivyo kumana ntishobora kuja kure, ariko kandi aya majambo kuba bihinduye birashoboka ku ruhande rw'umuntu. Ku ruhande rw'umuntu harazi ibihe ugasanga n'ibihe bigoye by'ingene ashobora kurondera umukama, kuko aremerewe, ageze ahantu nakenge katagi hageze uja guha amasakramentu umuntu ukabona yuko nakenge kadegeye, hasigaye gusa aho ubuntu bw'Imana. Kagira uti mukama wowe ubona n'ivyo jewe umuntu ntashobora kubona neza, kubwo kwemera kumbure kwabo babisavye basabiye umuntu wabo, we kuko ntabagishobora no kuvyisabira. Kandi mukama aratwereka yuko ashobora gukiza umuntu atari uko ari we wavyisabiye, mugabo abisabiwe n'abandi. Abisabiwe n'abandi. Kumwe yakiza wa muntu ngo bazanye mu nderuzo ngo bakamucisha mu gisenge c'inzu bakamumanurira imbere yiwe, cyangwa Imana rikagira ngo abonye ukwemera kwabo abo bantu bamuzanye, araheza akiza uyo muntu. Umukama katwereka yuko ashobora kudukiza kubw'igisabisho abandi batugira, kubw'inderuzo y'igisabisho c'abandi baduterura mu gisabisho cyabo, bakatuvugira bakatubera mu ngoro. Umukama rero suko adashaka kuboneka, ahubwo twebwe nitwusanga tuja kure bikatunanira kumubona. Mbere ugasanga uko umuntu azaragenda kure rwose niko hagira igihe akumva umenga akanyota kose ko kurondera Imana karazimanganye muri we, ariko Imana niho yama. Cyo gituma mubise umukama acakurikiza akagira ati umunyakabi nahindura ivyumviro vyiwe niho ndi yazombona, nagaruke ku Mana nawe azoheza mugirira ikigombe. Imana iruzuye ikigombe rwose ku buryo bw'uko inashobora kugiha n'umuntu ku mwanya we wa nyuma. Mwibuke ca gisoma ku musaraba, ku mwanya we wa nyuma ahamagaye Imana ikamwita biti ndi ngaha. Kukambutse ugashaka kumva ko ndi ngaha, niho ndi saho nigera nja kure yawe. Niwe ugenda kure, ntajye wiyumvamo umenga ari kure. Nivyo wiyumvamo siko ibintu bimeze. Wamubwira uti nivyo niyumvamo nk'umuntu, ariko siko bimeze. Imana iri ngaho. Papa Yohani Paulo wa kabiri, uriya mupapa mubona hagenda wegeze kutwandikira ikete abo risoma riryoshe cyane, rivuga ingene Imana yuzuye ikigongwe. Imana kintu navuga nti n'umutunzi w'ikigongwe kidakama, diverse misericordia, nukuvuga riche a miséricorde. None rero nakaryo keza kugira ngo twame tuvyibuka tugire Kristo.
na jewe sinzi n'uyu munsi nshobora gutambuka ngaho mukumva muti yagiye, ariko mwame mwibuka muti mu byo Patiri yatwigisha imyaka 10 n'ingahe twamaranye, iyo niyo nkuru nziza nshima yuko mutokwigera mwibagira. Nawe uzo uri kurasambagira ikuganya, Patiri yaratubwiye yuko Imana ataho yigira itsindwa n'ibicumuro vyacu, ikigongwe cayo camaho. Hari abantu mwamurondera amaragi y'abantu, nkapfa iragi ryanje n'iryo. Ntimuze mwigere na rimwe mukekereza ikigongwe, urukundo n'ubuntu bw'imbabazi kuri mwebwe, naho wowe uvuye ikuzimu, ni nayo nkuru nziza ya mbere dutegerezwa guha abantu kusamiriza, si yo kuza kubacira urubanza, kuko bugingo umuntu agihumeka aba akiri mu nzira, mu mwanya w'ikigongwe n'ubuntu by'Imana. Iyo nkuru nziza abantu reka kubaramiza ubwoba bw'urubanza, ahubwo bugururire ubuntu bw'Imana kugira ngo bakire urubanza rwa nyuma rubi, bugingo rutaraza ku buzima bwacu, bugingo ikigongwe c'Imana kicuguruye imbere yacu. Nico kigongwe gitangaza twumvise Yesu atwereka muri uyu mugani w'umuntu ngo agenda kurondera abakora mu muzabibu bakazaraza ku masaha menshi. Uyu mugani si uwo kugomba kufatira ku bintu vy'akazi n'ubuzi. Abakoze byinshi amasaha menshi bikumvikana ko bategerezwa guhembwa menshi gusumba abakoze umwanya muto, ariko si byo Yesu agomba kuvuga ubwa mbere, ko yihaye uwaje kare, kandi uwaje kare ntiyo kwishima ngo yaje kare. Inye tukumva yuko Matayo abyibutsa abakristu yandikira, kuko ico gihe abapagani bariko barinjira mu muryango w'abemera. Aba rero baje kare b'Abayahudi bagaca mu umenga barafise uburenganzira bwinshi, barafise amaprivilege, barafise amadua menshi gusumbya abo bandi baje bateba. Niko kuri Yesu uyu mugani yawuciye agomba kuvuga b'abafarisayo n'abanditsi bababona umenga nibo boca imbere mu rukundo rw'Imana. Mukamuzi yuko bamwe bariko baramwidogera bakundana n'abanyakabi n'abatoza kori, bakabona umenga abo onyi ivyo bavyiza binjiye begereye Imana, ahubwo nabo kubikira igihano n'umuriro udahera. Ubwo mu buzima bwacu ntabwo usanga umenga iyo tubabona ingene bameze twarabamaze kubashira mu muriro udahera. Turabe neza ko natwe kujya bagira ngo imfizi y'intama itendera nka se, ni imfizi y'intama sinzi ko inyana isize ko bavuga inyana y'intama nayo yindi itendera nka se, nitendere nka se. Uko dawe ari umunyakigongwe, natwe tugahoranira imbabazi ziguma zituma tuba akaryo keza gahawe uwundi uko ari kose hafi yacu, ko ashobora kumva inzira y'ikigongwe c'Imana. Imanza duciranira, umuriro udahera dusukanamwo, tubirekere Umukama, twebwe ahubwo tuba inkoresho z'ikigongwe ciwe. Niyo nkuru nziza, nibyo twirutse dutumukira aya mezi angahe turondera uburyo bushobora gutuma Radio Maria iguma ivuga umwanya wose iti ingo Umukama arakurindiriye mu kigongwe ciwe, ingo nawe urafise ikibanza mu mutima w'Imana. Dusaba Umukama kugira ngo yama twongerereza izo ngoga, yama zidukaburira, kandi yama twumvisha ingene twese turiho duhagaze tuzohoraho kubw'ubuntu n'imbabazi vyiwe. Amen.